Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe uteze amatwi BBC gahuza miryango aho hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa gatanu tariki ya 9 z'ukwa gatanu. Mu Burundi uyu munsi niho hatangijwe ibikorwa byo kwiyamamaza ku mugaragaro mu matora ateganyijwe mu kwezi gutaha. Naho mu Rwanda munyamideli Turahirwa Moses agomba kuguma afunze kugeza urubanza rwe rutangiye mu mizi. Ese waba wizera ibivugwa mu mupira w'amaguru muri Afurika byo gukoresha amarozi cyangwa se ibyo bita inzaratsi? Nimba babikoresha muri Afrika, abakinnyi bamaze kugenda gukina za Barcelona, za Real Madrid, za Manchester United, kubera iki batabikora kugira bashike hari? Kuko abanyafrika biraboneka ko bavyizera kenshi. None nimba bavyizera nibatware Coupe du Monde. Turabe. Turavugana n'umukinnyi w'umurundi wahoze akoresha ubwo buryo ariko wabiretse. Dufite kandi n'ikiganiro cy'imikino mu buryo burambuye ndetse n'abaza muganga. Aya makuru ayibona Mark ni nkuru. Ayo senandi ni mukanya nyuma ko Robert Patrick Misigaro atugezaho incamake yandi avugwa ku isi. Papa Leon wa 14 yasomye imisa yiwe ya mbere kuva abaye umwungere wa Ecclesia Gatolika. Muri iyo misa yabwiye abakardinale ko ishengero rikwiye kugaragarira ku bweranda bw'abayoboke baryo hakurya kugaragarira ku bunini bw'inyubako zaryo. Yavuze ko yizeye ko itorwa ryiwe rizofasha ishengero Gatolika kuzana umuco yise amajoro y'umwijima y'inosi. Mu nzira yihariye Imana yampamagaye ibicishije mu matora yanyu kugira ngo nsimbure igisonga cy'intumwa, kandi iranyizera ku buryo rero hamwe n'ubufasha bwayo nzaba umwizerwa mu kazi nshinzwe mu mwanya w'umubiri wose wa Kristo. Ibyo yarabikoze kugira ngo umubiri wa Kristo uzaba umurwi ushyitse ushyizwe ku musozi, isanduku ry'agakiza rirembera mu mazi y'amateka hamwe n'umucyo urasira mu majoro y'umwijima w'isi. Papa Leon yavuze kandi ko hari ingero nyinshi aho ishengero rifatwa nk'uko atashirika imaze, aho usanga ububasha, ubutunzi hamwe n'ubuhinga bwa none ari byo bishigwa imbere, ngo kandi ahantu nk'aho ariho ubutumwa bwo gukorera Imana ngo usanga bukenewe cyane. Vatican yagenye kwa Mungu itariki 18 z'uku kwezi nk'umunsi uzobera ko imisa yo kumwimika icese. Igisirikare cha Pakistan kivuga ko kitarota kigabanya umurindi mu njyane kirimwe n'Ubuhinde nyuma y'iminsi hategwa za misile, bisasu vya muzinga hamwe n'ibitero vy'indege zitajamwo abadereva canke drone. Umuvugizi yavuze ko ngo nyuma y'ukonona kwakozwe n'Ubuhinde nabwo butegerezwa kwibonerako. Yagirije Ubuhinde kurungika izindi ndege za drone mu kirere cha Pakistan no munsi. Hari kandi n'amakuru avuga ko humvikanye inzamba ziburira ibitero vy'indege hanacika umuyaga nkuba mu muji wo mu Buhinde wa Jammu. Mu kiganiro kubamenyesha makuru, igisirikare cy'Ubuhinde cagirije Pakistan kuba yemereye indege zitwara abantu n'ibintu kwigereza ko zigaca hafi y'akarere k'imigwano kikazikoresha nk'inkinzo mu kugaba ibitero. Abajejwe intwaro muri Afrika y'Epfo bamenyesheje ko batewe impungenge n'amakuru avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahaye ubuhungiro abazungu b'Abafrikaner 54. Ibitangazamakuru byo muri Amerika mbere bivuga ko ngo bashobora gushika Washington kuwa mbere uza. Naho rero gutanga ubuhungiro vyabaye bihagaritswe, President Trump yavuze ko azokorohereza aba Afrikaner
avuga ko ngo bagirirwa ivanguramoko. Mu rwandiko umushikiranganji wa Afurika y'Epfo ajejwe imigenderanire yahakanye iryo vangura kandi avuga ko uwo mugambi wo kwimura abo bantu ngo ushingiye ku mvo za politike gusa. Aya ni amakuru ya BBC. Perezida Putin yasubiye guhuza intambara Uburusiya burimwo muri iki gihe na Ukraine n'intsinzi ku banazi bo mu Budage mu ntambara kabiri y'isi, aho yari yitabiriye ikarasisi rya gisirikare i Moscow ryo kwizihiza imyaka 80 iheze habaye intsinzi ku mugabane wa Buraya. Mu ijambo yashikirije mu kibanza cya Red Square i Moscow, yashize intambara yo muri Ukraine mu rwego rumwe rwo kurwanira Uburusiya hamwe n'ibigize agaciro kabwo, nk'igihe abasirikare b'Abasoviet bagwana n'abanazi. Uburusiya bwari kandi buzoguma ari uruhome rw'intamenwa ku byiyumviro by'abanazi, abanka Uburusiya, abanka Abayahudi. Buzogwanya amabi aterwa n'abagendera kuri bene ivyo vyiyumviro. Ukuri n'ubutungane biri ku ruhande rwacu. Igihugu cose gishigikiye abari mu gikorwa kidasanzwe ca gisirikare. Turishimiye ubwira n'ishaka ryabo. Nizo nguvu z'umutima atakindi wamye dushikanako atari intsinzi. Bagenzi nkunda, ubumwe bw'Abasoviet twarafashe inzira twebwe nyene atakindi yamye ituzanira atari intsinzi. Ishami rya ONU rijejwe ibifungurwa ku isi PAM rivuga ko amamiliyoni y'abantu mu burengero no hagati ya Afrika bahanganye n'ikibazo cihutirwa cyane ngo c'inzara. PAM ivuga ko ivyo vyatewe n'urutavana ku rw'indyane, kudindira k'ubutunzi hamwe n'ikirere kibi. Umuyobozi wa PAM mu karere k'uburengero no hagati ya Afrika yavuze ko ako karere kageze ahatemba kandi ko ubuzima bw'abantu amamiliyoni buri ku magenge. Kugabanywa kw'amafaranga akoreshwa na PAM kwatumye igabanya imfashanyo inirukana ibihumbi by'abakozi bayo. Abashakashatsi ubu bavuga ko bafise ububiko bw'amajwi kandi meza bukwiye, ashimangira iciyumviro cy'uko kuvuza ingoma bikogwa n'inguge z'ubwoko bwa chimpanzee ngo bitari uguhondagura gusa, ahubwo ko birimwo injana. Ibi vyongera ingoga. Abasanzwe bavuga ko umuzi w'umuziki w'abantu ngo wabayeho imbere y'uko umuntu asesuka akitandukanya n'inguge haraciye imyaka imiliyoni 6. Basanze rero ngo inkende za chimpanzee zo mu burengero bwa Afrika arizo zisohora amajwi arimwo injana itunganije neza kurusha, ngo mu gihe izo mu buseruko ngo zikurakuranwa kuvuza vy'akanya gato no kuvuza vy'igihe kirekire. Urakoze Robert Patrick Misigaro kuri makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu Burundi, aho kuri uyu wa gatanu hatangijwe ibikorwa byo kwiyamamaza ku bagiye kwitoreza mu myanya y'ubushingamateka ndetse n'ubujyanama bw'amakomine. Kitari kimenyerewe rero muri ibi bikorwa by'amatora nuko abakandida bakabakaba 10,000 bagize umwiyereko cyangwa defile imbere ya Perezida Evariste Ndayishimiye muri biro byabereye mu murwa mukuru wa politike Igitega. Abaserukira imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi bamenyesheje ko burabuzwa na bamwe mu bajejwe intwaro mu burere bumwe na bumwe. Ibindi tubibaze Judas Ihundi Mpundu. Ni kuri ayo majambo rero dutangaje ko twuguruye icese ukwiyamamaza kw'abagiye guhiganwa mu matora mu gihugu cyacu cy'u Burundi muri uno mwaka wa 2020. Aha umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarahejeje kumenyesha ko aza yamaze gushira umukono ku itegeko riho uburenganzira abiyamamariza ubushingamateka n'ubuhanuzi bw'amakomine gutangura imyiyamamazo. Ibirori vyabereye ku mugwa mukuru wa politike Gitega. Ikitari kimenyerewe nuko abakandida baba 10,000 bagize defile imbere y'umukuru w'igihugu bambaye imyambaro iranga imigambwe yabo. Abo mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi bashimye kino gikorwa, babona ko kirimo intumbero ya demokarasi. Naho biruko bavuga ko batoroherezwa iyo bagiye gukorera mu burere bumwe bumwe bw'igihugu, ngo biranashika abanywanyi babo bagakubagurwa. Basaba ko ivyo vyokosorwa. Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe y'Iprona.
mu mugambi w'abadasigana icyo twe dushaka hanini wanagomba ubu n'umunsi mukuru vyerekana ariko igihambaye nuko twifuza ko ivyavuzwe vyoja mu mico y'abantu uku twahagararanye ahantu hagiriwe uburyo ugwara uwundi no mu makomine aba arivyo biba hariya mu mitumba kuko niho hakunda kubera ingorane. Kuri iyi myitwarariko umukuru w'igihugu yishuye ko ababurabuza abandi bazobihanirwa. Ikindi gihanze imigambwe ngo ni ubukene bw'igitoro bumaze igihe bwugarije Uburundi. Basaba ko bokironswa ku rugero rungana kugira bashobore gushikira abanywanyi. Nestor Girukwishaka arongoye umugambwe CNL. Muri iki gihe hari ubukene bw'igitoro. Turasabye ko leta yotegeka ababijejwe baronse igitoro gikwiye imigambwe inani n'abigenga kugira bikunde bashikira abanywanyi babo ku rugero rumwe. Umukuru w'igihugu arabahumuriza. Nuno musi ndazi yuko ishirahamwe Sopebu yejo ryarahamagaye imigambwe kugira baje gutora igitoro. N'ubu rero nagandabwiye ko turiko twita ku rutare kugira igihe c'imyamamazo cose ntihagire uzovuga ngo nabuze gundi yarose. Turiko dukora ibishoboka murabona imiduga kubu iriko irazana igitoro. Erega ingorane dufise ibigega tubifise hanze guseha rero ntimugire ngo biroroha. Iyindi ngorane batuye umukuru w'igihugu nuko itegeko rigenga abigenga ngo ririmwo amananiza. Kugira uwigenga yemererwe kuba nk'umushinga amateka bimusaba kuronka 40% mu ntara yitorejemwo mu gihe bari mu migambwe basabwa amajwi 2% gusa. Iki rero kugira gikosorwe bisaba guhindura itegeko ubu akaba atamwanya uhari. Urumva ayo majwi nk'ibujumbura n'abantu 750 ariko ndiza nakekeranye uko abarundi bamaze kumenya ukuri bamaze gutahura ico bakeneye no gutandukanya ineza n'inabi kandi ntanyeka yuko bazotora bigenga kugira ngo berekane akabaro bafise kuko imigambwe isezerana byinshi kenshi usanga batadushikanako. Umukuru w'igihugu yasavye iradio n'imbonesha kure by'igihugu guha ijambo imigwi yose ku rugero rungana. Yasavye kandi abajejwe intwaro kutagira aho bahengamiye. Gildas Yihundi Impundu Igitega. Iyo nkuru ya Gildas Yihundi Impundu muzana yumva yungi insanganyamatsiko kuri ayo matora nyine mu mvo n'imvano ku buryo burambuye ejo kuwa gatandatu amatora azakwitariki 5 z'ukwezi gutaha kwa gatandatu. Dukomereze mu Rwanda aho urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse ko umunyamideli Turahirwa Moses akomeza gufungwa by'agateganyo ategereje ko urubanza rwe ruburanishwa mu mizi. Turahirwa washinze ikigo cy'imideli gikizwi nka Motions akurikiranyweho ibyaha byo gutunda no kunywa ibiyobyabwenge. Umucamanza yavuze ko hari impamvu nyinshi zituma uregwa bikekwa ko yakoze ibi byaha kuko ngo yemerera bimwe muri byo. Imbere y'umucamanza ariko Turahirwa yemeye ko yanyoye bimwe mu biyobyabwenge cyakora ahakana ingano y'ibyo igipolisi kivuga ko cyamusanganye. Inkuru irambuye na Jean Claude Mwambutsa. Atangaza icyemezo cy'urukiko umucamanza yavuze ko hariho impamvu zikomeye zituma Turahirwa akekwaho kuba yarakoze ibyaha akurikiranyweho kuko hari ibyo yiyemerera. Turahirwa yemereye umucamanza ko yanyoye ibiyobyabwenge akisobanura avuga ko byamufashaga guhangana n'indwara y'agahinda gakabije abana nayo. Ku cyaha cyo gutunda ibiyobyabwenge Turahirwa ahakana, umucamanza nacyo avuga ko hari bigaragaza ko yagikoze kuko yabivanye mu gihugu cya Kenya bizana mu Rwanda. Turahirwa yavuze ko ataregwa icyaha cyo gutunda ibiyobyabwenge kuko gutunda byakumvikana nko gutwara ibintu byinshi kandi bigamije izindi nyungu zitari ukubinywa gusa ko kubicuruza. We yemera ko yavanye muri Kenya amagarama 5 y'urumogi, abaje kumufata bagasanga yarasigaranye amagarama atarenga 2. Gusa aha umucamanza yavuze ko inyito y'iki cyaha itagenwa n'ingano y'ibyo yatunze cyangwa se icyo yateganyaga kubikoresha. Turahirwa yari yasabye umucamanza ko yakurikiranwa ari hanze kuko ubuzima bwe buri mu kaga bityo ko akeneye kwivuza. Umucamanza avuga ko ibivugwa na Turahirwa nta shingiro bifite kuko nta cyemezo cya muganga kigaragaza uburwayi afite. Mu ijwi ryumvikanamo ikiniga Turahirwa yabwiye urukiko ko atafashwe kubera iperereza ku biyobyabwenge ahubwo ko yafashwe kubera ibyo yanditse ku mbuga nkoranyambaga. Cyakora avugira mu rukiko ko yicuza ibyo yanditse kandi ko yabisabiye imbabazi. Nyuma y'icyemezo cy'urukiko, Maître Romuald Pedingange Nasa wunganira Turahirwa yabwiye BBC ko ababajwe cyane n'icyo yavuze ko ari ubutabera adahawe. Avuga ko agiye kureba niba hari inzira zindi yanyuramo arengera uwo yunganira. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango i Kigali.
tugeze ku isa moya zibura iminota 16 mu Rwanda no mu Burundi. Iyi ni BBC gahuza miryango urumva no kuri Kisura FM muri Uganda no kuri BBC gahuza akadomo.com. Mu kanya turugaruka ku makuru yo mu biyaga bigari. Ndi Prudence Ngyumva. Tugaruke ku nkuru yitorwa ry'umupapa mushya nk'uko mumaze kubyumva mu ncamake y'amakuru mu kanya. Kuri uyu wa gatanu Papa Leo wa 14 nibwo yasomye misa ku nshuro ya mbere kuva yagirwa umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika mushya. Abakristo Gatolika bo mu Rwanda bishimiye kuba Kiliziya yabonye umuyobozi usimbura Papa Francisco witabye Imana muri diocese ya Kabgayi, aho twari twaganiriye ku munsi w'ejo wa kane. Bari bagaragaje isura y'uwo bifuza ko yatorwa. Itorwa rya Papa Leo wa 14 se ryaba ryasubije ibibazo byabo. Mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa inkuru irambuye. Bazilika nto ya Kabgayi, iki ni igitambo cya misa cya mbere gituwe kuvaho Papa Leo wa 14 atangarijwe nk'umushumba wa Kiliziya Gatolika. Abakristo biganjemo abakuze nibo bitabiriye iyi misa yatangiye saa 12:30 za mu gitondo. Mu butumwa bwe padiri yahamagariye abakristo gushimira Imana yatanze Papa nyuma y'igihe cyagishize bamutegereje. Ni itora ryatunguranye nk'uko padiri yabivuze. Uku gutungurana ngo gukwiye kwereka abakristo ko igikorwa cyo gutoranya Papa ari icy'Imana ko atari icy'abantu. Abakristo twaganiriye bishimiye kuba Kiliziya Gatolika yabonye umushumba. Madame Agnes Beta Iribagiza twaganiriye no ku munsi w'ejo ambwira ko yifuza Papa wazirikana abakene ndetse akanarwanya intambara ziyogoza isi. Nongeye kumwegera mubaza niba itorwa rya Papa wahawe izina rya Leo wa 14 byaba ryasubije ibyifuzo bye. Ngewe ntabwo nashubijwe, numvaga batora umupapa uturuka mu bihugu byacu bikennye uri sensible ku bukene bwo muri Afurika. Nka buriya Papa Francis byari biza kubera ko yaturukaga muri Argentina, naho ntabwo ngiye nishimye rwose, ahubwo sinabonye n'impamvu abantu bishima cyane kubera ko dukeneye umupapa uturuka mu bihugu byacu parce que ari abapapa bazi realite zacu. Buriya ni Imana Roho Mutagatifu watumye bari we bamutora, nabyo tugomba kubyubahiriza. Ariko nari kwishimira umupapa aturuka mu bihugu bikennye, Afrika, Amerika yo hepfo, Aziya. Hitimana Michel nawe wari wazindukiye gushimira itorwa rya Papa, warasa n'utandukanyije imvugo na Agnes. We ngo nta byinshi yarazi kuri Cardinal Robert waje kuba Papa, gusa ngo yanejejwe nuko yumvise ko azakomereza ku migambi ya Papa Francis witabye Imana. Nakurikiye amakuru saa 9 z'ijoro, nkurikirana ukuntu yatowe, numva binjemo ndavuga ati ndaza mu misa nze gushengerera Yezu. Ikindi nishimira kuri buriya butorwe bwe nuko ari mu nzira yo gushyigikira uriya mupapa wapfuye. Inzira yatangiye ko ariyo akomerezaho, yuko yicishaga bugufi, kandi mu bukristo bwacu kwicisha bugufi nicyo cyane. N'uburi umukristo ariko uticisha bugufi burya ntago gukurikiza itegeko ry'Imana. Itangazo ryasohowe n'inama y'abepiskopi Gatolika bo mu Rwanda naryo ryishimiye ko habonetse umusimbura wa Papa Francis. Ku rwego rw'igihugu, Kiliziya Gatolika y'u Rwanda yateguye igitambo cya misa kidasanzwe kizaturwa ku cyumweru tariki ya 11 z'ukwezi kwa gatanu, gifite intego yo gusabira Papa mushya Leo wa 14. Jean Claude Mwambutsa, BBC gahuza miryango kuri Bazilika ya Kabgayi. Urakoze Mwambutsa kuri iyo nkuru yawe. Waba wemera imbaraga z'icyo bita inzaratsi cyangwa amarozi mu mupira w'amaguru? Ni ikibazo gisa n'icyabaye karande mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'ahandi muri Afurika, aho bamwe mu bakinnyi bishingikiriza imbaraga zitaboneka z'imyuka aho kugendera ku bushobozi mu kibuga. Ariko hari n'abakinnyi benshi bemeza ko ubupfumu budakora mu mupira w'amaguru. Frederic Nsabiyumva ni umwe muri bo, akaba na kapiteni w'ikipe y'igihugu mu Burundi, ni umwe kandi mu bahoze bakoresha aya marozi mu mupira w'amaguru, ariko aza gufata umwanzuro wo kubihagarika. Alain Majesté Barenga yamusanze mu gihugu cya Suède aho akinira, adutegurira inkuru ikurikira ku buryo yabigenje. Ibintu by'amagatenga ntibikora kubera iyo babikora nimba babikoresha muri Afrika, abakinnyi bamaze kugenda gukina za Barcelona, za Real Madrid, za Manchester United. Kubera iki batabikora kugira bashike hari? Kuko abanyafrika biraboneka ko bavyigera kenshi.
none nimba bavyizera nibatware coupe du monde turabe urumva ayo nama example ari typique uwo ariko avuga ko ari ukwihenda kwizera uburozi abapfumu amangetengete n'utundi dusabiko mu mupira w'amaguru na cane cane ku bakinyi b'abanyafrika babigize umwuga bavyizera cane. Ni Frederic Sabiyumva kizigenza mu guserukira igihugu w'umupira w'amaguru mu Burundi ntamba mu rugamba. Igihe twamusangiwe mu gisagara ca Västerås ni bumanuko bw'igihugu ca Swede umugabo w'imyaka 29 uno musi akina inyuma mu gwi w'ico gisagara ca Västerås mu cicaro ca mbere yihaye gukangurira abandi bakinyi b'abanyafrika guheba gukoresha amagetengete uburozi n'indi mihamuro mu mupira w'amaguru. Uwe yahoze ari kigwanirwa mu migwi ya Atletico Olympique mu Burundi, Jomo Cosmos na Chipa United muri Afrika y'Epfo avuga ko yisanze ariko akoresha gasabiko n'ayandi magetengete agitangura umupira w'amaguru kwera kutamenya n'abagenzi we bivuye ku gakuku. Kenshi abakenzi twinana bavuga ati nishobora gukina umupira w'amaguru utagiye mu by'abafumu utagiye mu miti ari agateme bakunda gukoresha ati ngo kazi na dawa. So urumva ubishize mu mutwe n'acumengo nivyo cyandondera umuntu araza aramfasha sinzi ibintu yashize ko imiti ivyatsi bitandukanye arashirako cyambona afata rero umuntu wiwe awushira ku kuguru kwanje mbona aguma akwega ibintu akwega amabuye amababi y'inkoko akwega ibintu nyene bitandukanye urusato rw'inzoka mvuga none ibi byose bikwiva mu kuguru ngo urabona ibi nivyo baguteye cyane vyisangamo. Urumva rero umaze kwisanga muri environment ucusanga nawe bimaze kwinjira mubona ati kumbe nanje shobora gukina nabikoresha baba bari yajyanye kugira bigira amafaranga. Sayimba Frederic avuga ko yakwiye amahanga n'abagenzi be baja kuraguza no kurondera gasabiko kugira bakomeye mu mupira w'amaguru ariko yasanze ari kinyoma. I Burundi kwanza nagiye mu ntara zitandukanye nyinshi mbere wanashima hama nja muri Kongo kwivuza biranka nja Dar es Salaam biranka Dar es Salaam ho nagiye kabiri biranka baca bandangira undi Kigoma bavuga Kigoma hoho ni komesha hoho ashari yanje bazogufasha naho nyene ndagenda biranka umva hose naragiye mugabo nabufasha naronse uburyo nakoresheje bwari bwinshi cyane kandi iyo nikebuka nasanga amatungo yose anje nari mfise yari guhera muri abo bantu kuko iyo ugiye umwanya wose bagusaba amahera kandi menshi. Sabiyumva Frederic asaba abagenzi we kubiheba kuko ari ubusumwa bwo kwiba abakinyi n'imiryango yabo y'abanyafrika. None n'abakinyi bangahe bakina ziburaya za Europe bazungu batera imbere none n'abanyafrika nibakina n'abanyafrika none n'abanyafrika basi niba baroge kugira niba bandanye ko babandanya bakina kandi bagatera imbere kuko ugiye mu bafumu uburi kuronona karire yawe. Iyo ivyo naciyemo nabicamo sinarakumfise ubuzima mfise no munsi sinarakumfise amahoro mfise no munsi. Frederic Sabiyumva no musi numuvuga butumwa muri imwe mu mashengero y'abaprotestante avuga ko ari ukumenya Imana biciye muco yisaga kiza byatumye amenya ukuri. Uno musi akaba yatanguye isekeza ryo guhimiriza abagenzi b'abanyafrika bakini buraya no muri Afrika kuvavanwa gukoresha amagetengete aha bikora yifashije ibiganiro n'ibiteramo atunganya hirya no hino i Västerås mu majepfo y'igihugu ca Swede. Alain Majesté Barenga. Dukomereze mu mikino kandi na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Ndabashuje abakunzi b'imikino kuri BBC. Mu Rwanda ikipe ya Rayon Sport yaraye yishubije umwanya wa mbere nyuma y'amasaha make APR FC iwitije. Rayon Sport yatsinze Rutsiro ibitego 2-0 ku wa gatandatu. APR FC yari yanyagiye Marine ibitego 3-0 ijya ku mwanya wa mbere, ariko ubu Rayon Sport yawusubiyeho irusha APR FC inota rimwe. Ku mugabane w'Uburayi Manchester United izahura na Tottenham ku mukino wa nyuma w'igikombe cya Europa League. United yaraye isezereye Athletic Bilbao ipfunyikiye ibitego 4-1. Ni mu gihe ikipe ya Tottenham nayo yasezereye Bodo Glimt yo mu gihugu cya Norvege bitayigoye. Spurs yaraye itsinze 2-0 no mu mukino ubanza yari yatsinze 3-1. Ikipe ya Chelsea mu gikombe cya Europa Conference izahura na Real Betis yo muri Espagne ku mukino wa nyuma. Chelsea yarayisezereye Djurgården yo muri Sweden ku bitego 5-1 mu mikino yombi, mu gihe Real Betis yo yasezereye Fiorentina yo mu Butaliyani ku giteranyo cy'ibitego 4-3 mu mikino uko ari 2.
muri shampiyona y'Ubwongereza yamaze kwegukanwa na Liverpool. Ubu aho bikomeye ni mu guhatanira itike y'ibikombe by'Uburayi, kuko uretse Liverpool andi makipe yose agera kuri 6 arushanwa amanota make. Manchester City ya gatatu n'amanota 68 ifite akazi katagoye kuko izajya kwa Southampton yamaze kumanuka. Arsenal ku cyumweru izajya kwa Liverpool mu mukino wo gufasha Arsenal kurwana ku mwanya wa kabiri. Umukino uzaba ukomeye cyane ku cyumweru ni hagati ya Newcastle izakira Chelsea. Bombi bafite amanota 63, bararwanira umwanya wa kane. Aha ni naho nsoreje ay'imikino nabateguriye uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. urakoze cyane Yves. Reka tugume i Kigali rero mu ijambo Yvette Kabatesi mu kiganiro Baza Muganga, tubasubirira amakuru ya gatanu. Mwiriho neza. Psoriasis ni imwe mu ndwara z'uruhu ikunze kwibasira abatari bake. Nubwo bivugwa ko idakira, ariko ngo hari uburyo uyirwaye ashobora gufashwa. Turi kumwe na muganga Albin Irakarama mu bitaro La Croix du Sud. Psoriasis ni indwara y'uruhu taramenyekana neza ikiyitera. Ibihari ubu ngubu aho ubushakashatsi bugeze ni ukuvuga ngo ni ukwivumbagatanya k'ubwirinzi bw'umubiri, bikaza bikurikira umuntu runaka. Abantu bafite ndabyita nk'umwaka karemano wo kuba wagira ikibazo runaka. Aho rero bituma ko umubiri, kamvuga uruhu, icyo bita turnover epidermic, ni nko kwiyuburura k'uruhu. Uruhu rugiramo udukushe twinshi, buri gihe kariyuburura. Ntabwo byibura nk'inyamaswa uko tuyibona ngo haba hatakaye kinini, ariko hari uturemangingo tugenda dutakara umunsi ku munsi ukaraba twashaje. Mu bihe bisanzwe ubundi urwo rugendo rwo kwiyuburura rumara iminsi nka 28 mu kwezi, akatubyita ukwezi. Iyo ndwara iyo yaje rero iragenda ikazambaguza urwo rugendo rwo kwiyuburura k'uruhu, noneho bikaba byo mu minsi nk'itatu kugera kuri 7, ariko ikongera igakora ikindi kintu. Umva, mu kwiyuburura utwo turemangingo dushaje turatakara, ho ntidutakara, turakomeza tugahamaho. Aribyo bizagenda bigakora uko indwara igaragara inyuma, igakora nk'ibintu bihomye ku ruhu, bitukura cyane, hejuru bigeretseho ibintu by'umweru. Ni indwara igoranye cyane, iri chronique, cyangwa umuntu amarana igihe. Ubwo ndi kwirinda kuvuga ko idakira, kuko mu kuyivura nabyo hari ibyo umuntu agenda areba. Ikagira ibigaragara, ibyo twe tubona, ariko hari n'ibyo tutabona, ari nabyo ngo twakwita nk'aho ari complication zayo. Ukomeje kubijyanye na complication cyangwa se gukomera kwayo, ni ukuvuga ngo iyo uyifite hari igihuza n'ibyo ngibyo byose. Gukomera kwayo hari ibigaragarira umubiri, bikaza muri kwa gukomera kwayo ikagutera ipfunwe ukugaragara, kuko niyo tuvuga uruhu hazamo no kumuntu aboneka. Noneho hari uko ushobora no kwisura infecta, hakazamo amashyira. Ubwo ni hazamo amashyira biri buze gukurura ibindi. Noneho hari bitagaragara. Ibitagaragara aravuga ngo wenda nka 70% mu gihe cy'imyaka nk'icumi, hafi y'imyaka 10 utangira kugira ingaruka noneho zo mu mubiri muri rusange. Ariko nabyo bigendana uko wari umeze. Twakita nka syndrome metabolique, indwara zijyanye n'umubyibuho. Ibinure bikazamuka cyane, ushobora kugira diabete, ushobora kugira hypertension, ushobora kugira n'indwara zifata mu nzira y'igogorwa. Hari n'amakanseri, hari n'indwara zindi jyana nazo bagenda bavuga ngo iyo ufite iyi ngiyi biri buze kugorana. Abantu babona n'ubwandu, ushobora kugira no n'ingingo zikagagara, intoki ugasanga ari ukuntu ziba deforme rwose zikifunga, ariko no mu ngingo ni umugongo, mu rukenyerero hose haragagara ku buryo rwose umuntu ahinduka ikimugareka nkoresha iryo jambo. Ni indwara nini mu ndwara z'uruhu tugira. Ubwo bigenda kugira ngo igeraho hose, ni bese impamvu ni iyihe? Mu kuvura n'ubundi icyo tucungana nacyo no kubanza kureba ngo hafashwe hehe. Imiti igenda ihindagurika, ni ukureba kugerageza gukuraho ibyaje ku ruhu kugira ngo ubashe kuba mu bandi nta pfunwe, abantu batagukebuka cyangwa nayo ngo ushaka kugira akantu ko kwiheza. Ni no kugabanya uko kuntu igenda igaruka. Ikindi no kurinda ingaruka mbi ishobora guterwa. Mu bimenyetso mwakomeje uti ni indwara ishobora gutera umuntu ipfunwe. Mu by'ukuri mushobora kudusobanurira neza ibimenyetso by'indwara ya psoriasis neza? Nubwo hari izindi isa nayo, ariko hari utuntu umuntu agenda bakayitandukanya. Donc ugira iyo plaque cyangwa icyo twita icyo kintu cyometse ku ruhu, hari ahantu gikunda. Turavuga mu mutwe, turafata nko mu nkokora, mu mavi, hano hagana ku matako n'ahandi hatandukanye. Icyo kiganiro cyabaza muganga ni nacyo gisoje ibiganiro byacu byo kuri uyu wa gatanu. Mwakizwagaho na Yvette Kabatesi.
wibuke ko ejo ari imvura imvano ku cyumweru akaba ari urunana ibice bibiri byanyuze kuri BBC gahuzamiryango muri iki cyumweru twafashijwe na Masud Omar kugira ngo amajwi akugeraho ameze neza yindi Prudence Nyumva wakoze guhita mu BBC gahuzamiryango uraharyana weekend nziza